ku murongo wa 24 havuga gutya: icyo gituma umuntu atosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Ingingo zose birashoboka kuzikoresha, mugabo navuze ngo hariho urugingo rumwe ukoresheje mu mwanya utariwo uca ubumana, kandi ubwo ubumana rukujeko ikazoba ikibazo no ku rubyaro. Ni ubumana bushobora gukurikirana urunganwe kugeza ku gihumbi. Imana igikurikirana iryo kosa ryabaye. Rero wirinde, Bibiliya ivuga ko byose turabyemererwa, mugasi byose bitugirira ikimazi. Rero nawe uzosambana uwo munsi, ejo uzosambana, kuko ibintu byose icyo turaba muri ubu buzima bitegerezwa birasiga ikigwa muri wewe. Iyi filime rero ijyanye n'ubusambanyi igihe uza kuyibako irafise ibintu iza gusiga muri wewe, kandi urashobora kuzosanga naho wamenga uririnda ntiwoja mu busambanyi, mugabo uko uzokomeza uziraba rimwe kabiri gatatu undi munsi uzisanga mu busambanyi, uziyumvira ati byaje gute? Iyo nzira nimwe mu nzira wategerezwa kwirinda, nawe uri umuntu ugomba ati singomba kuja mu busambanyi. Iyo turiko turavuga kwirinda ubusambanyi, uca wiyumvira ko ubusambanyi ari ikintu coroshe. Ibindi byaha byose ubona urashobora kubikora bigafata igice kimwe c'umubiri, mugabo ubusambanyi ubukoze ni ikintu gifata kuva n'umushatsi gushika mu nzara. Kubera umuntu asambanye hacandura amaraso. Amaraso nayo ntiyatuma umushatsi ukura, amaraso ntiyatuma n'inzara zikura. Igihe cyose usambanye rero ubuzima bwawe bwose burafashwe. Dusomye ijambo ry'Imana ribonekana mu Bikorinto, wa mbere igice cya 6, dusomye ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20, havuga ngo uwimatanije n'umusambanyi ababa abacitse imwemwe imwe nawe, ariko uwimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo abacitse imwemwe imwe na Kristo. Haleluya. Rero igihe cyose wibeshe ugasambana umve, nk'ubu urashobora guhuga ugasambana n'umuntu yasambanye n'abantu 100, aho nyine wowe naho uhura n'ubumwe, wowe urasambanye n'abantu 100, ubwo nyine urasambana, kuko ijambo ry'Imana ntibesha. Nicyo gituma mu itangiriro twasomye havuze ngo nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akagenda akabana n'uwiwe akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Usambanye n'umuntu uba mucitse umubiri umwe, mugabo ubikoze mu gihe uciye ku bintu by'itegeko kuko Imana yavuze, wewe uba wihumanije. Aho hanze hariho abantu ashobora kuba ari umusambanyi akaba ari nk'intumwa ya shitani ku isi. Wowe rero ugacugenda usambana n'uwo muntu yahuye n'uwo muntu nk'idayimoni yigendera ku isi. Imitsimu yose, abadayimoni bose bava bakagera uwo munsi ubipimiyeko, wewe nyene uri yononi, bigaca bitangura bigatarangana. Urumva kimwe ati none kuko atariko narimeze. Hari umuntu mwahuye nawe yaramaze kugera ku rugero rurerure, harimo n'abaja gusambana n'imitsimu. Uwo muhuye nawe bumva kugira ubuzima bwawe busubire gutonda ubumuntu, bumva atari kigoye. Rero irinde amatelefoni, urabona ko umuntu yafise n'abana bakiri bato, amatelefoni yumva hashaka ntawe umubuza, mugabo irinde ivyo uraba.
kandi igihe cyose winjiye muri telefone urabona ibinyaruka n'ibintu bituma abantu babaho ubuzima budashoboka ku isi, bitewe n'uko abantu b'Imana baracerewe kujyana ibintu byabo kuri Facebook no kuri YouTube. Rero kuko muri kahise abantu bariko bariga bigisha iby'Imana batawumva ikintu cyose cy'iterambere baca bavuga ngo ni Antikristo ngo ashitse bagaca bakweba. Mugabo abantu b'abanyangeso mbi bo barayamutse gushyira ibyo bintu byabo ku mbuga ngurukanabumenyi. Umunsi rero nibyo muteramirako muhiri wanyu. Haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya. Usanga umuntu aribyo yateramiyeko umwanya munini, kandi Imana ishimwe ku bantu Imana yagiriye neza, kandi ishimwe Imana ishimwe no ku mugwi ujejwe ibyo gutanzira no guhimbaza no gushimira. Shira ibintu byanyu namwe tuza turaruhurira umutwe turi muhira mu gitanda, kuko ibi ni byinshi biriko ubwa namwe mwategeka gushira ibintu byanyu tukaza turaruhukirako turi muhira ko Imana yagiriye neza. Amafaranga murayafise sinuko ukuntu rero tuba turabye abandi namwe shira mu Rwanda natwe tugoyeko turi muhira turuhurira umutwe. Shirayo kuri TikTok tuko turaraba tubasange ibintu turyohewe. Haleluya. Gira marati ngo Imana zituraza kugira Imana. Gira n'amasijyo tudaturaza dusobora ku muntu turekanisha twinshi. Kugira ngo nawe isi uyutuze ubuntu bw'Imana nicyo cyatumye ubishurwa. Bibiliya igira ngo icyatumye umwana w'Imana yishurwa kandi kugira asangangure ibikorwa by'umwijima. Mwana yishurwe rero kora ibintu bishimwa umuntu wese akubitiye kuri TikTok asange ishimwe ry'Imana, asange iby'Imana ikora. Haleluya. Ifilime indirimbo robanura ibyo uraba, reka kuturaba turirimba iba tugasanga nk'umusore muhira uturirimbo twose turi mirari nitwa turundi twivugira bya bintu by'urukundo gusa nitwa yivugiye gusa. Urumva avuga icyo cy'umuriro n'umutindi arasenga cyangwa arasenga wamubaza ati none we ko tutirimba ngo yaje nitwo turyohe mve nani nitwo turyohe utu twimana yenda kuturirimba tukiri ngaha mugabo yugurira ati baje twaturi twaha gusa bakishyura utwo nitwo yivugiriza gusa. None uri kuromora umushaha wawe urumva umenya nta ngorane mugabo ingorane aho nyene ziriko zirinjira uri kuromora umushaha wawe. Bibiliya ivuga ngo mubwirane zaburi bw'indirimbo n'amatazirano y'ivyampere mukibarangira Imana yanyu mu mitima. Uwandika abanyefeso niko yavuze. Iki cyari cya mbere indirimbo n'amafilimi iri ituraba banzurayo ugaza kubidashoboka cyane kubw'umugenda reka kuzungurura ubihinga kwiki. Kandi we murate mbere abapolisi ntibaranamenya ko iryo tegeko basi umviriza itegeko basize mu Burundi bavuze ko bagufatanye porogaramu muri telefone yawe ninda z'abandi bamuca umuntu abiraba ubu bari gufatanya muri telefone. N'amategeko y'ibigura mu rugo bagufatanye umupolisi kurumva ntabyo baramenya uyu munsi babimenye barabasaba bazikurira amafaranga bagufashe mu munyoro uri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 6 bagaca baguca n'umuriyoni. Ayo ibyo siniko ndashikuza oya n'amategeko bashyize mu Burundi bagufatanye ibintu by'ibiterasoni muri telefone. Umupolisi agenda agufasha akayiraba ugasanga yazoroshe cyane anapata amajana 2 ngo cyangwa se ugaturakoze. Hari ibintu n'abantu bafinisha ibatse kubona n'igihugu cyatevye kigashyira hayo mategeko kugira abantu bareke kuja muri ivyo kuko ngo birorora umuco n'akaranga w'igihugu.
Haleluya. Rero n'abantu b'Imana wowe bategereza kumenya yuko udategereza kuba utunze ibitegasoni mu telefone yawe. Ikirenza kuri cyo bari bwabimenye ubu n'igihugu kizoguca amande n'icyagusanga. Ikigira kabiri, ingabire zirimo n'uburozi. Bantu mukiri bato bamama ushobora guhura n'umuntu akigira ngo mugenzi ngo n'inshuti yawe agatanga kuguha ibintu byagusa n'umuntu udasangiye igitsina bamaso akaba guhera iki mu byo wibaza wewe. Ugasanga umwana w'umukobwa ngo yarabase ku muntu ngo yibase wiyiwe. Umviriza igihe cyose ifi bashaka kwikura mu ruzi bafata icyambu bagashaka kwigera ifi rero igashika pasa mu yawe bose bagaca bashika byari byabekanye. Kandi ugasanga aramaze no kwandika mesaje idashoboka akubwira yuko musanga mugabo gacuma wakira ibintu kuvuga iki ibaze nawe rero uko hari abantu bazacanganya kandi kubera ibintu maze kuvuga ukibwira tunanira mu kwigoma inshamaho gute inyoni zo ku misozi ntizirima ntizinabiba mugabo byatara zitunze. Wewe wakubaha Imana gute kubera hari ibyo uretse kugira ngo nibe Imana Imana ikareka kugutunga ukaba. Haleluya. Imana ubugingo bwawe buri mu biganza by'Imana. Reka kuza kwimanya ngo hanyuma ngo uronke ngo ibyo ufungura ngo uronke ngo ibyo wambara. Eka ingabire rero kenshi ku muntu udasangiye igitsina uze wigubare urabanza uraho umuntu koko umuntu w'Imana pe cyane ntawe undi mutima afise. Kuko igihe uvivuriye igihe uvivitoye wambara agenda kugurira wambara ni kimwe ushobora kuba uri gufata n'umutego kandi uwo mutego uzokora kwikuramo. Umusore n'umusore abantu b'abagabo bamureka kurusha abasore nabi. Hajya kugenda n'umuhungu utakaza ngo ugasanga umugabo niwe shambi aguma akosha ibitari byo gusa kandi ariko neza abasore nabo nk'umuhebe ugashaka kumubwira muhebe kandi sukurama umuntu ngo ukata namushenge arashaka kugata namushenge mugabo inzira y'Imana yaramunaniye mugabo Imana ishima ko ushobora kuza ngaha na yari mahirwe. Imana irashobora kumwiyereka igahindura ubugingo bwiwe. Narigeze ngomba nyireba yaje hama twari turatera kandi hari n'umujena turimo turatera acagira ngo ubutozana muri yawe kugira ati nkungu umunani kandi nkawe usanga mutaramwumviriza ni mujena anobu kandi shaka baracyakadada kandi igihe cyose yari yagikomeye n'abandi bakobwa bashobora kuza bakavuga ati jewe nakayambwiye nabi umukobwa wese yabivuga niwe bahana yaciye yidaranza akavuga ati uwo mukobwa niwe atayimona ubwo ari mumusengere jewe ivyo mutima bari kujena niho barashaka njena ubu nzi abakobwa bahanye kubera ko bahuze kugisha bamuvuze jewe nyine yambwira ivyo iyo nza kuba ntahagaze neza kandi kabari naca niyumvira ati bose niko baba bameze umviriza mubwire kugira ngo utumere neza inzira y'Imana. Yesu yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri
numvise ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugasambane ibwirizwa Imana yavuze. Ikigira gatatu navuze abagabo bo mw'ijoro cyane abagore bo mw'ijoro. Hari igihe umuntu yihangana na Satani akabimenya agahigisha mu nzira zose muri izi maze kuvuga, agasanga amafilime atari isoni nk'ujyayo, agasanga ibyo kwakira bibi zitari byo ntiwiri kurakira. Bwa Satani akakubwira ati reka nce mw'itimu, reka nce mw'itimu ndawe nawe uko bizoshoboka. Ugasanga igihe cyose ugiye kuryama wakiterwa ukisanga bari kurasambana. Hanyuma ubyutse ugasenga ukabwira Imana ati Mana ntabara, ibyo bintu urabizi ko ndabyanga. Rimwe kabiri gatatu iyo utabaye maso muntu w'Imana urashobora gusanga umutima wawe utangwa kubikunda watangiye kwinjira. Tahura rero iyi ni nzira iyindi Satani acamo kugira ngo akundishe abantu gusambana. Mugabo nagira mwereke iyi nzira igihe cyose Satani azozanira n'itimu by'ugusenge wongere usenge mu buryo bukomeye, kandi uraba ko nta ngaruka ariko bigatangwa gusiga mu mutima wawe. Igihe cyose wumvise hari ingaruka ariko birasiga mu mutima wawe, subira usenge ubwira Imana ati Mana subira unyongere ingomezi zo gutsinda ubu mugabo azaranza ko mw'itimu. Subira ubwira Imana ati ngomba ingomezi zo gutsinda ubu mugore azaranza ko mw'itimu. Haleluya. Ibyo nabyo ndagomba ndabibabwire kugira ngo mutahure, ntuzubifate nk'ibisanzwe. Mugabo Shetani bagomba kugutuburira mu busambanyi. Iyo ni nzira iyindi Shetani yakoresha, iyo nayo uyirinde bantu b'Imana. Ikigira kane navuze ko ari cyo bita umurengwe. Haleluya. Salomo yagendanye n'Imana bimwe bishimishije, kuko amafaranga yagwiza agacomeka ku wundi mugore, asubira akagwira acomeka ku wundi, asubira akagwira acomeka ku wundi, gushika aho yageze ku bagore bangahe? Igihumbi. uwo baharareka ku wundi. Mugabo ugiye kuraba mu gitabo cy'umusigizi, Salomo avuga ati umutima wanjye ntacyo nawibye, mu byashoboka byose ntacyo umutima wanjye ntawuhaye. Mugabo avuga ati nasanze ariho guhamira umuyaga yawushe yamerewe nawe. Abo bagore nyine yazanye bavuye ku Mana, umutima wabo bakura ku Mana baca bawushyira ku bigirwamana. Uburake bw'Imana bucabura kurumba kuri Salomo. Imana ikifata ingati Salomo kuko zibyo kamemukira ukuntu nari nakugiriye neza. Haleluya. Haleluya. Bagabo bene data, Imana iraguhezagiye kabisa, ntari mukeneye n'umuryango wawe. Mugabo amafaranga amaze kugwira acitangura kubona umugore ngo kumugapira ivyo bikura. Nimba barakubwira na cyane ntari bako. Subiza inyuma habwira filime kiriya gihe kandi nawe yatambana cyane agenda kurimba mu byondo nawe kuba ukata umugi. Subiza inyuma hariya filime ubu tugende umupira ati gwe bitubwiranye tangwa zoza n'ubundi. Ibaze ndayibona bakujyana ahantu hagushikana ati umugore wawe nimugipirane zarukunzi. Mugabo wari umuntu wagendanye n'Imana wasenga bikwiye, kandi baravuga ko uzovugira Imana ugakwita ishimwe ry'Imana byari bikomeye. Ukavuga umunsi ahantu Shetani aguteje, iyo mpamvu ndayihagaritse mu izina rya Yesu. Amen. Umurengwe ni mubi. Subira ukunda umugore wawe. Ibaze dufise ingorane ugasanga umuntu n'umugabo ukagesha kuza kurondera abakobwa mu rushengero, uguma umurikiza ama mesaje. Ibaze nawe
Imana hari kubona turashobora kuba tukubaha mugabo umunsi wo kumaziko tuzogukengera tuzoza tubona batondeka amashurwe atandukanye nayo twari tuzi naho tuba wapfuye tuzovuga ati wa mugabo nawe yarakaze hagati cyenda n'umwana wibereka cyenda n'umwana wiwe noneho wukundurutse icyenda n'umwana wiwe niwe yakumana ibirenzo imitongo yaramukora yishima murazana barakima zanditse kuriwe ibyo byose uvundikanya izohamuka ikizi niba pasitori bazotama maramaye nini bari bavuze ati yarumwizigirwa imahira bwaciye mu bwami bwayo baze babona rero ku mwanya w'amashuri baruhuzanye abana bo mu gahinga bagiye kwangisha kugira ngo amashuri atunyandikira rero jewe n'umwana wakuze hama acaza kubaza umugore n'umugati none ko aho umuntu azanye ishurwe avuga ko ari umwana we wakutekanye induru maziko zice zayo jeza umwana wiwe n'impapuro zoba yazizanye ingorane z'amatongo bakuri pastor kuno zotahamene yavuga kugenda n'amajambo yavuze araho y'uburyo bw'inzigirwa ko byagenda n'izitora esse tipo. Ubusama ni bubi cyane. Kirato narahejeje kuvuga ati bibambereye yavuze ati mamazi ngarabe byariheze. Ubwo ubusama hejuru saba kuvuga amaraso. Esse tipo. Imana yari yavuze ku bantu abakobwa rero barafinisha ubusambanyi ukamenya ibindi bintu atacyo bimaze mugabo Imana yari yabwiye Mose atumviriza Mose ugenda ubwira abo bana b'abakobwa ndazi ko ariko murabuze ibintu wenda byakunze batumva muguzi ugenda ubabwiye yuko umukobwa wese azohirahira akagenda ku mugabo bagasanganira isuku bazoje bamusukana uwo muhungu azotanga abashinga nayo mwako gace ari n'abagabo Imana yanditse hama abo bashinga nayo mwako gace baraba batamubesheye basa batamubesheye baca bamutana umukobwa baca bamusubirana kwa se n'amuva mu kanyore bakunzane n'umukanyosha kwa so batakikanye baca badodora ati mutama byuka baba baza kuvuga ijambo hajya kubona tuvuga ijambo ari igihe tugikora ati mutama rero no kunyuma itungane sibyabiti burya umukobwa wawe Imana yavuze ati mumushikanye pasere hama mucyama hamagara abantu bazi gutera amabuye bikomeje bafise imikono minini uwo mukobwa bamutera amabuye gushika tubuye kwa se abariko muzotuza bera abantu bagenda kubaka barasambana ubu rero bwana babifashe nk'isanzwe bwana bamubwiye hajya n'agaciro amateka ya mbere umukobwa agiye kubaka atariyorona umugabo wawe asanzwe utiyorone iryo ni note rya mbere riba rigiyeko komera amashimana yabayani niko Eliya nikimana yabwiye Eliya akakubesha mu munsi wewe hari abantu vise batafukamiye bajyana
n'umunsi bariho. Haleluya. Yesu ashimwe. Jewe kubera nari nakibiki abantu murabona gutwara nabi, jewe tugiye narasenze Imana nakwishura cyane muri Mariya gatambo bafise ndani. Haleluya. Muganga mukuru wose muri Bibiliya y'abantu barose abagore baje gusenga Imana
nari narayakurikiranye ndayamenya abindi cyangwa sawa umunsi rero nza narumvisha w'abana twari dusoje twabasereza mu gihe twaragenda kuko twaba twashaka ku munsi rero sindirimba ndagenda no mu bana sinjyayo nicara ahantu ndabavuga mushinga gusa I
atoya dase birukane ntazotorana n'umwana wanje inkurikizi y'ubusambanyi. Aburahamu nakundi yakubwira abo usanga bakatse akumurozora naho bisoma ariko bisoma bakatse abo usanga bakatse akabwira hagati bizahagana n'umwana ndabirukanye bageze hino mu ishyamba hagari agira ingore ndabura amazi y'umwana ariko ati none mpaka kana kamviye gatega kabura reka ndagatega hanyuma gakene kaze kuwera tutari kumwe hagari atita kaka ataraho mugakigenda umumara kicaraza Yesu shimwe yibutsa amasezerano yabaye hagati ya Aburahamu na Sara ko bavyumvikanye Imana igarura ikigongo ati umukobwa ibyo cyabimuhita kandi Aburahamu nawe ariwe yatekonye Imana ikazibwira Hagari tuza Hagari uwo mwana nawe uzomuhindura ihanga rikomeye. Niho ibi birombe byose mubona bakora by'akaminuza byanyutse kubusambanyi namwe muca mudefinisha mwibaza naha hafi sinabajya ntibakawe ubashaka ngo batoga giterero niyo mu buryo bw'ubushiki kandi n'inkurikizi y'ubusambanyi urumva ukamuteka imitwe yo kuza kubikomanga kandi ari ikintu kibi n'ubu ku isi ibyo yakaze Aburahamu by'ubusambanyi tubivuze kuri Kanuzi bantu b'Imana inzira yose ijya mu busambanyi rekana nayo kandi Imana ishimwe kuko urayumviriza ukaba wanegura n'amahirwe ukabona bindura kugira umuryango wawe uzube mwiza rekana n'ubusambanyi kugira ngo amateka azobe meza bakobwa rekana n'ibyo bintu nari ahantu uvuga ngo ni gute ushobora kubivamo. Hari umusanga byararenze urupimo waraje wakreza umwami n'ubwiza mugari naho ukobona bivamo umusanga wasubiye mu kirakandi. Rero inzira nini hari igihe byaba bigasaba ko wokwegera umukozi w'Imana ukatura icyo gihe wakwiranye utegereza kuraba umukozi w'Imana w'umwizigirwa kuko ari gusanga hari abantu turabizigirwa ugenda ukamwaturira ahubwo bikagutera igikomere gisubira icyo wari ufise. Urashobora kukurokera ku muntu ugasanga nawe umusanga utegereza kuraba umuntu afise intahe nziza kandi umuntu azi ijambo ry'Imana agufitiye n'umwanya wo kukuremesha no kuzira guhanura afatiye ku ijambo ry'Imana. Witanye umuntu akamara agufitiye muza kubonana rimwe akwigisha ijambo ry'Imana